bisanzwe twe turi abantu b'Imana. Turi abantu b'Imana turemwe mu bumana. No kuvuga yuko turi represent Imana ku isi. Kandi se twenye n'ibyaremwe byose ushaka kumenya Imana uraba ibyaremwe byose ucubona Imana kwiri. Bavuga ngo urukundo ntigwihisha aho ruri. Kandi ntawisha umwotsi inzu ikirasha. Uvuga ko ndagukunze n'imbere y'itsinzi ry'abantu imbere y'isi yose no bivuga. Kuko n'ikintu urukundo ikintu ciza si ikintu cigitera soni. Ndamaze kuja mu bitaramo bitandukanye. Namaze kuja mu festival nka Marhaba Festival guhera mu 2020 na rimwe na kabiri na gatatu nari ndimwo imbere yaho nayo nagiye mu fête internationale de la musique donc journée internationale ya fête de la musique hanyuma mu nyuma kandi nagiye mu festival Kampala muri bita International Theatre ngiye gusohoka mu bya théâtre ngaho théâtre na danse ni Kigali mu festival ita ubumuntu art festival naragiyeyo nanye mu bya théâtre hanyuma nagiye Kinshasa muri cyo bita Jeux de la francophonie nagiye muri Côte d'Ivoire Abidjan muri cyo bita isoko mpuzamakungu ry'ivyakozwe donc bikorwa mva bwenge teka na kiwendo gyamuteka neka nakajewe teka na kiwendo gyamuteka neka nakafrika teka na kiwendo gyamuteka neka nakajewe teka na kiwendo gyamuteka neka nakafrika teka na kiwendo gyamuteka neka nakajewe Hello bakunzi bacu ya Dreams ndabaramukije cyane mezina ry'umwami wacu Yesu Kristo hama kuba meze neza tubishimira Imana kandi no kuba tameze neza nabo tubandanye twizera Imana ko iza kubihindura uramushaka kuba meze neza ejo bigahinduka cyangwa no musi kuba meze nabi ejo bikaba amateka meza cyane ashimishije hama tudatevye turi kumwe na Tishina kuri micro hama imbere yacu murabona umutumire wacu yaje abehewa cyane reka twumvirize arashaka kuba atamuzi ariko reka tumwumvirize katwakira umutumire wacu turamukije cyane ndabaramukije mu izina rimwe ry'urukundo urukundo ruduha amahoro asagara muri twebwe no mu mitima yacu hanyuma ku mazina nitwa Nasor Timothée ariko benshi banze ku izina rya Timi Nasor kuri stage mbega Timi Nasor gisigurike Nasor bisigura umuntu vyama birangira anesheje canka atsinze no kuvuga muri murundi rurimi ni Victor vainqueur winner ya umutsinzi mu Giswahili ni mushindi umuntu yama atsinda ego donc umutananigwa gashireko voilà uragitoye bakoze bacu Dreams tutibagiye kandi bibagira subscribe share na comment ko uruva itangwe meze fresh sun bijya guhereza kandi ari too much kwana mugina mudukurikirana hama na commentaire zanyu turazikeneye Timi wajuwerewe cyane uraberewe murakoze cyane mwana mwenda urabona ko ari sawa murabereye ijisho merci cyane nuko teko barambona vraiment nabereye mu bisanzwe Timi yoba ari umuki Timi Nasor numu artiste mukindi bavuga ati umuririmbyi umuhinyanyuzi umunyamuziki
nkaba nkora umuziki mu bintu bita akaranga mu kirimi c'ikinofunofu bavuga ngo tradi moderne canke fusion. La musique fusionnaire, donc umuziki uvanzemwo akaranga n'ubuhinga kandi bundi bwa none bw'ikizungu mugabo bageza kubiha identité yindi kandi kubihinda ishusho. Mbega uwo muziki wawe uririmba tuba dusanzwe tumenyereye nga mu gihugu cacu Burundi? Muziki ndirimba bon sije nyene ndosoba ko nyene ndakora mugandi muri bake bawukora. Hari abawukora hariho nkakaroro nkaba Steven Sogo, hariho n'abandi benshi bakera nka cyane cyane ndimba yakora usanga kumva muhamujya winanga indani n'abandi benshi abarundi mugabo ndi muri bake bawukora hari ba Benise Dabel hari ba Yves Kami n'abandi benshi ariko uretse yuko atazagira shutushe yiwe yisa isangije rero je unkora ndisangije uretse yuko nshaka kuronka inspiration ku bandi bantu badukurira b'abarundi n'abandi b'abanyamanga kugira ngo nshobore kugira ikindi kintu ikiremwa création. Mbega Timina Soir tomurondera muri team cange ari ku ruhande rwiwe arikorana? Timina Soir nkora carrière yanje en solo, carrière solo. Ariko ndafise band yanje dukorana band yitwa Sekura Music. Sekura Music ni band dukora umuziki mugabo duhereye ku kintu bita isekuro. Isekuro ryo basekuramwo? Ijanye basekuza isombe, imyumbati, ubududu, miceri, ijanye ne toshaka kwikoresha igakreya umuziki ikarema mudiho. Dukoresheje isekuro n'umuhini. Turakira ritme duhereye ku sekuru, hanyuma ritme kagendera kure kava mu muziki munini. Kandi isekuru ni kintu cerekana yuko donc image mfise yerekana yuko umuntu ariko arasekura abari muri activisme abari karakora abari ku kivi. Ni kuvuga rero yusekuye uraronka ivyo ufungura uraronka ubugari bw'abana uraronka agaceri gasiye neza donc tuba turi ku kivi rero iyo tuvuze isekuru. Ariko twizere ko ibintu biciye mu isekuru n'ibintu biciye muri ry'amashini igisanzwe isya ndibaze ko atari bimwe. Mbo akanovera kanini baze ko kari mu vy'iwacu. Mu vy'iwacu ariko ntibiba bimeze kumwe. Vuze kumwe donc ukuntu biba bisyeye ko isekuru irasekura nane imashini nayo igasekura ariko igasya ariko isekuru ntisi mugabo hari ubuyungiro ushaka kuyungurura ibintu bikaze bimeze neza rero kuva kera tumwe twikwije yego bisanzwe kuza turakurikiza akaranga kiwacu i Burundi. Hama Timi ni giki catumye wumva ko woza kwifatikanya nabo bandi bo hambere kuko watubwiye ko hariho uri muri bake donc si nk'abatuzi ngo ba Stanish ba Double J bande donc sibo musangiye style uririmbamo ni giki catumye none wumva uwo hitamwo iyo style uwo buririmbamo? Icambere kwanza ndakunda kwanza igihugu canje ndi mu patriote kandi ndakunda na Afrika yacu ndi mu panafricain. Rero mvuze panafricanisme nukumva yuko ugaruka mu vyanyu ukabiha agaciro kugira ngo ntitwibagiranwe gose kuko Afrika irafise inkuru imbere cyane irafise histoire naho benshi usanga mwatumya mugabo histoire itangura muri Afrika. Impamvu bayise le berceau de l'humanité. Afrika niho byose byatanguriye. Rero nararavye mbona generation nyinshi bari mu bigezweho benshi bari mu afrobeat bari mu kizomba zuke nanje nage dukunda bikora kandi abikunda imiziki ndayikunda imiziki ndayikunda ariko ndavuga ati reka nanje trace inzira yiwanje kugira ngo nze ntandukanye n'abandi sinse n'abandi irevre ndacari muje ndacari muto mugabo nifuza yuko noza mfise touche yanje image yanje ku buryo numva navuga ati kabisa uyu muntu n'umunyakaranga donc nifuza guha donc identité igihugu canje ku buryo muziki nkora uza uha valeur imico n'akaranga vy'iwacu byo mu Burundi ku buryo no hanze bazovuga ati mu Burundi bakora umuziki umeze gutya. Mu bisanzwe wewe wahisemo guserukira igihugu cacu kugira ngo abandi bazi bakunda ivy'iwacu ariko natwe twabanje gukunda ivy'iwacu kuko nta muntu azokundira ivyamu bitabikunze wewe namuha azoguha agaciro mu gutakihaye no bamba banga uti ubuntu burihabwa
utihaye ubuntu nta buntu bazoguha rero jewe ndi engagé ndi tayari gukundisha abanyamahanga n'abandi bantu bose ibintu by'iwacu ibyacu ivyanje kandi nje ndimba ivyo ngaha ndimuzukuruza abavyaha aca so kuzanje witwa vyaha nawe nyene vyaha Burundi ivyaha iwacu mbifuko ndabikunda na jewe ego donc wakurikiranye iragigi wiwe misaje ngo izina n'iryo muntu washatse gukurikirana izina ry'iwiwe ego mbega muri ico gihe ciwiwe ko yitwa vyaha yarakunda ivyaha nyene Burundi yabikunda kandi cyo gihe cyabo rero cyo kubikunda kuko abanyamahanga ntibari bwaze cyane bari bwinjire cyane gose bava ko bari bakiri mu vyaha nyene mu vyacu kuko naho bari bamaze kuza bakava amahanga nabuhinga bwari bwahabe cyane bava ko bari bakiri mu vyabo gose cyo kimwe bitandukanye n'ubu two tuja muri biri moderne cyane donc turahari imbonesha kure nyinshi hari amashene atandukanye uraba inspire n'ibindi bintu vy'ahandi ukabikunda mugabo bo ico gihe bari bakiri no mu migenzo no mu mico none ni kiye kintu woba uri kurakora kuko mfatiye ku ijambo wavuze ati dukunde ivyacu kugira ngo n'abandi baze kubikunda ariko baze kubikunda babanje kubona ko natwe tubikunze hama tubikundishe n'abandi ni kiye kintu woba uri kurakora kugira ngo Uburundi buze bukunde ivyacu hama abanyamahanga n'abazoze gukunda ivyacu twabanje kubikunda murakoze cyane wakibazo ikintu ndiko ndakora muno mwanya nababwiye yuko ndiko ndagerageza kugaruka cyane mu vyacu nige nivyo ntaramenya kuko ni byinshi nkeneye kwiga ndacakeneye kwiga sindaheza ndacafise byinshi nifuza kumenya amashuri ntahera ndakeneye kumenya kuvuza ibicurarangisho kama vy'iwacu nk'inanga indonongo ariyo bita intingiti indonongo sinzi kuyizi inanga ni kimwe bavuza ushaka kuvuza ukireze gifise imirya myinshi ndakibona kijya uyo mugabo mubu ege mibu yandi ayibona ijya indonongo nako nakantu bavuza kashama nka violon gafise ihembe kuntu gafise akagozi nk'ibyo mva donc ivyo ni ibintu ushaka gusohoka n'igihugu ugeze hanze bakavuga ati wow sase kwa ibi ni biki ni by'Uburundi ntandi zo bisanga ntandi zo bisanga usanga ari ngahe Burundi muri no mu Rwanda mugabo twebwe nivyo vy'iwacu kuva kera rero nifuza kuvyiga cyane ndabimenya hanyuma maze kubimenya nci ndabikuza ndabidevelope kandi ndabidevelope ku buryo biza bifise biri kundi gwego ku buryo ushaka kujana n'ibindi vyuma bindi by'abandi bantu kumva ko bijana watubwiye ngo ndiko nkurikiza akaranga kacu k'Uburundi kandi ndiko nkurikiza ibyabo abyabo hambere bakoze mbega muri abo bantu uvuga baririmbye muri iyo style urimwo hariho aho harimo nk'umuntu uvuga ati je umuntu ni wanyinspira niwe ni inspire ko cange yoba yaraguha iciyumviro ci urashobora kwinjira muri ibi bintu cange winjiye muri vyo uvuye muri izi zindi ndirimbo tuza turumva mu bisanzwe je natanguye nkora umuziki nyene ubona ugezweho nk'abandi nakunda R&B cyane kandi ndirimba R&B n'ibindi bindi mbose kwiyemera mugabo abo tumaze guhura abanzi baranzi ndakurimbiye zuki uravuga kabisa ariko rero kukijanye no kwinspira nabwiye ko ndakunda kuraba cyane ibintu donc abimbere yanje abankurira abantanguriye ndakunda kubakurikirana cyane nkaraba uburyo baririmba bikanyispira so bango nakacane nakamugabo abantangure bose ndabakurikirana bose hama nkaronka inspiration mugabo umuntu novuga yuko yashoboye kunyugura mu bwenge aranyungura ubwenge numutama mashaka muzi ari indirimbo nyinshi kera zamenyekanye hariyo nka ngira maye mukenyezi n'umuvyeyi nzoja ugasozi kakure nyinshi agiye aririmba ni mutama yitwa Justin Baransananikiye Dr Monseigneur Justin Baransananikiye nagize amahirwe yo guca gato imbere yiwe mu gaformation karaho hari c'était en 2017 2017 gutyo canke 18 entre ngaho nagize agaformation gato ya kimisi nk'itanu
kuko twugurura ubwenge tubwira ati ntimuzoririmba ikizungu kurusha abazungu ntacyo tuzoshobora kubishobora gushobora mugano uzosha umuzungu nta nibyo nyine nashasha bazobona bomazana vya bindi nyene ntuzoririmba ki Nigeria kurusha aba Nigeria kuko abazi iminyura abazi ho biva azi historique yavyo ntushobora kwimurusha avuga rege hari rero mukunda ivyanyu mu biha agaciro mu biha umwanya na cyane cyane hanyuma ukunye tubona dukunda ama afrobeat cyangwa dukunda nde nuko nabo nyine ubwabo babanje kwanza kubikunda biha agaciro babona kumenyekanisha ku isi yose anuca babikunda rero natwe go kubande gwacu dukunda ivy'iwacu hanyuma tubidevelope nibe au niveau international donc kugena kugurisha ikintu gikorwa uvuga uti ni kujya bagurisha ikawa agahawa canke icayi kuvuga uti gumse guyacu waye ni guya akagunika nikawe mu Burundi uvyumva rero no muziki tuzogira guyacu hamwe umuntu ahonje avuga ati wow i Burundi muzika umeze gutya hari uburyo turirimba hari ukuntu umuntu ashaka guhibongoza mu ibicuba cyane kuvuga amazina ibyo ni ibintu biranga umurundi cyane kandi ndavyumva rero ufuko tumenya kuvuga amazina zo kuvuga amazina utazi rero tuzakwanda kumenya kwanzi yuva aho ukomoka ukacumenya yurirwa ngumenye niyuja nuvuga zo kuvuga amazina uzi nuzovuga amazina utazi sokuru zawe ngene yitwa sokuruza bande tuza kubamenya kuko umaze kubamenya uramenya historique yabo uramenya makuru yabo muco gihe nawe cha witahura icurico hama gacumenya rero ivyo uri buvuge nuko mu bisanzwe abarundi dukwiye kuba aba créateur tukareka kuza turafata ivy'abandi bakoze ngo naka yaririmbye ukureka nanje ndamusubiramwo no nta novira kaba karimwo sinase ko umuntu atogira inspiration ariko gukopia naco nikindi kintu kitari cyiza byiza ashaka ujya umuntu aranyispira bya muntu ari mu buryo nkunda ako inspira mugabo ntucumva ko umera coach ubawe ntubewe bawewe kuko ukazodependa ku muntu ngo ujya muntu nzumva umukopia igihe cyose uzokamira inyuma yiyo ntizokibwira umurenga uzokamira inyuma yiyo sibwo yuko nihagera igihe agapfa canka akabiheba na urasika kubiba kubera iki aho wahora usuma aho wiba ntihagihari numva yuko urarisika no kucubura ibindi bintu ugira kubiki ubaye mu gukopia mugabo mu gihe ukreya wowe uzo bicirore nuzoba inyenyeri itara abonose bifuza nabo nyene kwigana ntibifuze kwigana umuntu ahubwo ifuze ko neba kwigana yego ndakubwire akantu hari abari ku rubuga ngurukana bumenyi ariko badukurikirana canke bazi badukurikirana hari abantu bashobora kuba bifuje kumenya ibikorwa by'iwawe uri kurakora kuko tuzi neza ko abarundi iyo twumvise kanu gashasha turi abantu ba mbere birukira kuraba nawe deja bamaze kubabwira kanu gashasha ushobora kuvuga ati uyu muntu ndashaka kumukurikirana ndabikorwa by'iwi wakora mbega bo gusanga hehe ndafinda ku mbuga ngurukanya bumenyi naho nyene ndi ku ma réseaux sociaux atandukanye YouTube yanje malheureusement ya mbere barayugaye sinzi ko byagenze bashaka barampirase yego sinshaka kwironka ndikwaga amashashe ntihari ko vyinshi cyane ariko yindi nuguruye ni nshasha hariko concert yanje iri mu ndirimbo zanje si zose mugabo iri mu ndirimbo zishaka kuri zitanu narimbe cyarimo kandi zisona neza zifite karite nziza zirabona neza yego bashaka kuronka ide mu ndirimbo ziwanje hanyuma izindi nazo zirahari zikoze sindazirekura kuko ndiko ndabitegura nshaka kubaha ibintu bihiye nshaka kubaha imitura sinifuza gutanga imitura nifuza gutanga ibintu bihiye neza biryoshe bifite akanovera apana byavuvye nuva yuko nkeneye niko nategura ukuntu strategy nshaka kuzirekuramwo na video nige na promotion yazo kugira ngo zisohoke nyene bifite agaciro abakeneye kumbona kuri YouTube ni bandika Timi Nasor ni TIMY Nasor ni NASSOR Timi Nasor kumpuze kumbuga ngurukana bumenyi zose niko nitwa haba kuri Facebook page yanje ni Timi Nasor haba kuri Instagram ni Timi Nasor haba kuri TikTok Timi Nasor hose ni Timi Nasor urinjira usanga ibikorwa by'iwanje ego hama nkabadenda bwa abakunzi bacu Video Dreams uko murumva style aririmbamwo kandi nubwo atababwiye
asanzwe ari muri banyo baryosha imanza ama mariage amadote ndabatumirira kandi kumuhamagara abaryohereza imanza Timi ndakuvugiye ibintu nubwo utayiga bivuge ariko ndaguha akanya ubabwire ibindi bikorwa usanzwe ukora apa yo kuririmba apa iyo style yawe uririmbamo apa iyo style mbo reka nabyinjira ndataye gatoya jewe kenshi nkunze kubonekana nkunze kugaragara mu byo bita amasabukuru canke amahugurwa aje bita ama festival ama marché des arts ibintu nk'ivyo ama exposition nyene ibintu by'umuziki nibyo nkunze kubonekanamo cyane n'ibiteramo bita ama concert ariko kandi niyo ntumiye mu rubanza sindavyirengagiza ntumiye mu rubanza ndaza tukaruryosha bikagenda neza nkarimba n'izabandi bantu kuko muri ivyo bindi byo maje kuvuga vy'ama festival umuntu atanga ibikorwa vyiwe apresenta ibikorwa vyiwe mugabo mu mamanza kuko ndirimbo bakeneye kurimba indirimbo z'abandi bantu zisanzwe zikunzwe zizwi nazo nyene ndashoboye kuziririmba kandi bikagenda bikanaryoha uyu yamaze kumbona niyo mpamvu bivuze amaze kumbona tumaze guhura mu rubanza ndujana no mu rubanza mbere rero ndabatumiye uzo bafite urubanza ntaze avyirengagize mu gihe abona yuko ankeneye ntaziyumve ko ntoza nzoseruka kandi bizoryoha yego ndababwira ko asanzwe ayikora neza cyane nk'uko babibabwiye narabibonye ndabyibonera je n'amaso yanje abikora bien sana babandi uzumva ngo bari kwarondera amakaraoke muze mu murondera zobafashamwe cyane dutezanye imbere kuko ni wateza imbere mugenzi wawe nawe byaba bizotera imbere twiyumvirane ko dutezanye imbere mu gihe hari igikorwa dusanzwe dushoboye mwibuke tuse turibukanye amatimi ni ihe ntambamye yoba yaragushikiye mu gihe waratanguye muri iyo naniya yo kwinjira mu kuririmba intambamye habaye nuko abajene benshi ucanga ugwaruka benshi bakunze kumva cyane indirimbo izi nyene zigize izitwa ko zigezweho donc kandi kenshi ibyo abantu mubaha nivyo bakira ibyo abantu mubaha kenshi nivyo bakira nuvuga yuko plus mu bavyumva batse bakabikunda intambamye habaye rero nuko indirimbo zanje nyinshi ntizizwi cyane ariko kuyumviriza nawe arayikunda kuko yumva ko ifite kandi kanovera amaze kuzumva cyane bazikunda rero intambamye nagize niyo gatoya hanyuma indi ntambamye numva ko nagize byanafashe umwanya wagenda bijemwo kenshi hamwe nero turuvana ko nsanga niko nshaka gusubira muri za style nyine mugabo nkagira effort yo gucreate ndabijemo nkakurikirana ababigira uganumva ko bingiyemo cyane ako kabe akadefi gato ko guteba kubyinjiramo cyane byamfashe umwanya gatoya indi defi numva ko nagize ntambamye none naragize si nyinshi cyane ngo mbeshe si nyinshi donc ni izo nyine wagize izo nagize nizo nyene zuko bitubirana kenshi bajene bashaka ibintu bishushe mugabo je nifuza gutanga message hanini nifuza gutanga message sindimbaga ngo ndyohego gusa mugabo ndimbagira ngo message banshaba ngo ndavuga simvura mugabo je mvura donc uri muvuga butumwa go mvuga mvura ariko singo ndavuga simvura ndavuga mvura uravuga uvura aho abandi bavuga ngo ndavuga simvura we uvuga je mvuga mvura ibyo mvuga biza kuvura abantu muganga Timi na soir aho Timi watubwiye ngo ama festival ibiteramo nibihe biteramo umaze gukora nibingahe wabikoreye hehe ndamaze kuja mu biteramo bitandukanye ndamaze kuja mu festival nka Marhaba Festival guhera mu 2020 na rimwe na kabiri na gatatu nari ndimwo imbere yaho nayo nagiye mu fête internationale de la musique donc journée internationale ya fête de la musique hanyuma mu nyuma kandi nagiye mu festival Kampala muri yo bita International Theatre ngiye gusohoka mu bya théâtre ngaho théâtre na dance ni Kigali mu festival ita ubumuntu art festival naragiyeyo nanye mu bya théâtre hanyuma nagiye Kinshasa
muri icyo bita Jeux de la Francophonie. Nagiye muri Côte d'Ivoire Abidjan mu cyo bita isoko mpuzamakungu ry'ivyakozwe, donc ibikorwa mvabwenge, donc marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, donc majambo make ni masa. Niyo naheruka muri ukwezi kwa kane kandi vyagenze neza cyane, aho se twagenda vyagenda neza cyane, abantu badukunda bararyoherwa barakunda style yacu. Niho gutanga kubona yuko ibintu byacu bwa bundi ibintu byacu birakundwa birakundwa n'abanyamahanga. Igitaramo barakoreye muri Côte d'Ivoire ndagikeneye kugira ngo n'abantu baje kukiraba. Mbaza ati mbega iyo mukoreye ibitaramo ahantu batavuga ururimi rw'iwacu biragenda gute? Nuko biragenda neza cyane, hariya n'abarimbije Kirundi barakiririmba, baremvye sekuru mudidizo. Ndatayize sekuru mudidizo ngaha. Nawe urimye bambona. Sekuru mudidizo, nawe urimye bambona. Nzobirya abansa babiririmbye neza babisubiramo. Nuvuga yuko abantu twatumaze kubafata, tumaze kubazana, twarabazanye babikunda. Rero uvuga yuko ikintu cyose ugikunze uragikundisha abandi, ugiha agaciro n'abandi bagiha agaciro, abantu bararyohewe cyane. Hanyuma video irahari mugabo ikirahinyanyugwa, twifuza gutanga ibintu bimeze neza, ikirahinyanyugwa, twaronse son nziza barayiduhaye hariya ason kugira ngo bize bisondinga neza. Amasanamu turayafise, gusa muri n'umwanya ndafise ayo muri telefone, kumbura nzi yakore kuzibabona arabingeza biryoshe. Ariko kandi na aro page ya Akeza Net na nyene yashoboye gupostinga imwe ma video twagize hariya yapostinze ka extreme mugabo kare. Yego donc abantu babiravye babibonye bamwe abatabibona nabo ndibaza nabo bashobora kumfasha kubashikana. Nta kibazo. Bakunzi bacu Dreams muko madukurikirana kugira ngo ntiturambigwe. Ndamuvuze kandi ku kandi gatoya Timina Sor ni wawundi avukana na Yogaman kuri ca kiganiro ca Yogaman mwabonye mwarabe yuko yabiryoheje cyane akoresheje guitar. Bafise n'impano yo kuririmba, bakagira impano yo kuvuza guitar, bafise impano ya création atandukanye. Kandi ndabibutsa ko bavukana wa star wanyu mwemera cyane mukunda cyane ariwe Estanish. Barahezagiye cyane, baravukana, bakorera neza kandi ndibaze muko bibona. Rero kugira ngo tutabandanya turambigwa, turashaka tumusabe aducishirize ko akaririmbo ko muri gastire ariko arakoreramwo ya style tutamenyereye cyane, ya style n'abahora bayikora bisa nuko bahagaritse, ariko urumva ko aje kuzamura ibyazamye. Timina Sor turashobora gusaba kadufasha kuri ako karirimbo kugira ngo abari kwadukwekana batarambigwa. Mukeneye imonjo. Yego. Reka ndabahonje. Na kibondo gyamuteka neka nakajewe teka na kibondo gyamuteka neka nakafrika. Hekibondo nugasimba umutima, we mwana wa Afrika nugasimba umutima. Ndakwiweje mbona mu maso aramarira,
imvura y'inkukura yagukubiyeko ntawugira ukikumusaya yamara nukitangira itama aho bwokomera tekana gumya umutima buridahita tekana gumya umutima birindi tekana kibondo Gamuteka nekana kajewe teka na kiwendo Gamuteka nekana kafrika teka na kiwendo Gamuteka nekana kajewe teka na kiwendo Gamuteka nekana kafrika teka na kiwendo Gamuteka nekana kajewe teka na kiwendo Africa. Take you far away. Teno urugendo turukomeza, teno urugendo turukomeza. Thank you so much. Yes, I. Anyway, sinari kwikawusha nenda bavange mu kiganiro ariko indirimbo ndayumvise every day. You know, if you know, you know. Wow, mbega ibintu byiza gabasha no kurimana. Arikunze wacu Vio Dreams miko murumva ibintu ngene babitagasi ibaze. Ati nanje sinogenda ntavuze nanje sinogenda ntaririmbye kuri indirimbo. Mwabonye abanyempano aho barigaragaza abanyempano aho bari ntibikawusha. Bakunze wacu Dreams commentaire muri comment turazkereye cyane. Abakimi iyo uraririmba wiyumva gute? Icambere kwanza kuririmba kuri jewe novuga yuko no mugenzo nico kintu nkora nkumva ko umutima wanje utekanye nkumva yuko bingabanije ivyumviro wana ko muzi ma stress ni nyinshi ariko mfashe gitaha nkatanga kuririmba bituma nimva ndimindi atmosphere bituma nimva ndundi muntu bituma numva norengera ibibazo vyose noba ncama mu rumana nk'uvyibagiye nkumva ndaryohewe icambere kwanza kunyuba kwanza muri je biranyubaka nkumva ko mbaye strong nkumva ndaremye nkumva ndagize kandi nguvu nshasha rero kurimba kuri jewe
nakazi kurimba kuri jewe n'umugenzo kurimba kuri jewe n'umunezero ni vyose bishoboka kuri jewe n'umuziki Tonge kuririmba biguhindurira ubuzima amajambo make yego dukuvuga ko iyo ubabaye ukumva utangura kuririmba uburetse kubabara babiheze mbana navyibagiye nta nundi muntu abakenewe niwo muti niwo medicine mu cyongereza medicine medicament niwo muti wawe yego no muti wanje TV ufite bashari bangahe ico kibazo cawe kumenya kiragize je ntabashiringira ufite umusheri nta bashari ugira ufite umusheri mbo ico kibazo je no kwikana na kwishura cyane kwishura bivanye bon na passé simbasha kubijamo cyane ntabwo imbaza uti urakeneye umusheri mace ndakwishura neza ndayikubajije kandi nayo kwadukurikana bariko baravyumva woba uri mu rukundo naruvukiyemo ndarubayemo uri en couple non mugabo sinzi ko mbera couple wowe nyene bakoze ati ko urayumvira kweli ndonse nakaryo ko wivugira kuri TV imbere y'amaso y'abantu benshi nimba nkwita TV hasi kuri ndi tayari ayaje ni hanyo Timi kubera iki none wumva wahisemwo kumbariza ngaho kuri TV nyene bavuga ngo urukundo ntigwihisha aho ruri kandi ntawisha umwotsi inzu ikirasha nuvuga ko ndagukunze n'imbere y'itsinzi ry'abantu imbere y'isi yose nabivuga kuko urukundo ikintu ciza si ikintu cigitera soni ni ikintu ciza kumva ko ukunda umuntu kumva yuko nawe urushinga rukaguma kujya abandi babigenjeje numva simbaza ko ari ikintu kibi cyo ntari soni kuvuga imbere y'abantu ufungura kangahe ku munsi je mfunguye ndabironse ndabifungura ntabironse naho nkigumya nkihangana kangahe ku munsi naronka mbo biravana ndashobora gufungura rimwe canke kabiri canke gatatu uko bibonekanye ndabifungura nikihe kintu ukunda gufungura ikintu nkunda gufungura ndakunda agafi ndakunda agatsima nyabaki agatsima nakako kose kaba kingano kaba kibigori ariko akimbatse nakunda karonka kenshi naho kari mu bintu nakuze mfungura nisanga ndagakunda mugabo si benshi bagashobora akimyumbati mugabo je ndagashobora yego mu bisanzwe twe turabantu b'Imana turemwe mu bumana no kuvuga yuko turepresent Imana ku isi kandi twe twenye n'ibyaremwe byose ushaka kumenya Imana uraba ibyaremwe byose ucubona Imana kwiri rero imibire yacu ni ingoro z'Imana ingoro yampwemu yera muremye urumva rero umurimo aza ku bantu heza hari sante nziza ndibaza nawe ahubaye hari desorde sinzimaza ko uri areze numaje kugenderera urumva ko ari ikintu kibuze rero n'Imana ikintu ku bantu heza ahantu hasukuye hano meze bien hari sante nziza isanze hari nyama urumva ntiyabasukuye none mbona nase kuvuga muri sanse yuko ushaka kuzifungura zigotera izindi ngwara nk'amagute cyangwa ibindi bintu udashaka kumenya kuko ntucugwara ubwo nyene mugabo gahoro sanzu unwa iki cyangwa uri muri bandi bakunda akabesho n'akabacu jewe mu bisanzwe ikintu nkunda kunywa cyane ni ibintu bisa nk'ibigoye kunywa boje ndanywa ibintu birura hariho umubirizi hariho thé vert hariho ginger ari bita gingembre cyangwa tangawizi ndabibona ginger siye neza ndashana kwihekenya ndagira ibintu bita gloves mu Gifaransa ni clou de girofle ndiko muzize mu Giswahili bayita karafuni okay bwabona bumeze nk'uburongo busha mu cereka ndashaka gahekenya ndabibona ko burya buri muntu bikomeza abasuda b'umubiri abasirikare b'umubiri ndajya ibintu bita tonga nakenye ibintu vyinshi nyene bon benshi adakunza gufungura hariho n'ibintu bita artemisia uyifata ntiwigera urwara malaria cyangwa izindi ndwara nupfa kurwaragurika nicama ko bafite umubiri bakomeye umuhagaze neza en forme timira tumushira mu gwa barasa ego Rastafarism ni ibintu vyiwacu nganye muri Afrika byavuye nganye muri Afrika
kuko rastafarisme nova ko vyata meme n'umuziki wa reggae canke indi bintu byavenga muri Afrika ko hariho imigenzo twagira kera hariho nk'istile bitanya nyabingi naya bing yari mu prophète wa kera mugore hanye bivanga mu Burundi East Africa Burundi Rwanda Uganda niho naya bing yabe niho asanga akarira ari agafise donc bari ngo mubavuza pom pom urumva rero ni ngoma bakora mu sufoma yo bite guhimbaza mu buryo bw'ivyo ngahanye donc uburyo bwa kama hari ukuntu bagira imigenzo yo guhimbaza canke kugira imigigwa donc hari ukuntu bavuze iyo ngoma rero novuga yuko Rastafari navuye ngahi wacu nyene muri Afrika kandi turi abantu b'Imana dukunda Imana uko biri kose kandi turayemera yego ubu rero ko nyabingi yahinitse naya bingi ubu rero ko nanje noca nitwa gute China umva ko nyabingi mu cyongereza mva ni ijya n na y mva ni naya bingi mu kimi ciza mu kimi nyaco ni nyabingi nanje rero ubu nyavyinshi nanje rero ubu ni China bashonga bakwiye baza gutwara oya ndabankiye ntibaze bantware Timi ndashaka utubwire akajambo ka nyuma agasuni karugi akajambo ka nyuma karimwo no gutera intege abantu bari muri music bariko baracika intege karimwo kandi n'impanuro z'ukungene bo kwitwara muri music urumva kubatera intege impanuro z'uko bo kwitwara n'ijambo rya nyuma kugira ngo tuheze ikiganiro cacu kuko ngo amazi yazindutse ageze iki ageze kure urazi kirundi urarenze uri mubi mu Burundi kazi uri mubi bonanyice urumva rero bon icambere na mbere ndazi ko bitoroshe ntivyoroshe iyo uri mu rugamba ntibavyoroshe dufata ko ari urugamba cyangwa uri mu rugendo rarutangura utazi kuri rurangize bashaka kurutangura ukarurangiza cyangwa ntururangize ariko uko biri kose umuziki ni ikintu no kwita ko naco ari umwuga mu yindi myuga kuko haraho benshi bibeshejeho naho benshi baza yuko ari ubugenegene ari kwiryohera hako muziki nakazi je kubganje nafashe nk'akazi ndazi impamvu ndavuze gutyo muziki nakazi umuntu wese azi yuko afite izo mpano ziwe nagerageza kore kuko ibimukenege ni byinshi meme n'umuryango wawe ashobora guca intege papa wawe mama wawe abumuvukana canke banyokorome banyogosenge bashobora guca intege ariko mu gihe uzi yuko ari destination yawe canke uzi yuko ari ikintu wahisemo ntuzucika intege fatira hajya nyene hajya mva yuko wese baguca intege yamva ko ufise faiblesse abariho girira intege fonsa uzoshika mugabo ugira intumbero kandi ntugire umuziki gusa kukugira umuziki ngo uryohere abantu cyangwa iki gira intumbero uvuga uti nkeneye gushika hanaka nkeneye gukora ibi nibi nkeneye kugira changement social mpindura abantu biciye mu muziki nkeneye kugira andi mateka kubaka amateka guhindura imitima y'abantu kuremesha imitima y'abantu kubaka imitima y'abantu biciye mu muziki kintu cyose gikoze n'intumbero ntakabuza kiragukunda nuko ndazi ko bigoye cyane ariko gumirizaho nyene fatiraho nyene hanyuma ikindi naco ndabakunda mwe bantu mwese mwankurikiranye mwanteze amatwi mwafashe umwanya wanyu wo kunkurikirana ndabakunda cyane abakunzi ba Achieve Your Dreams abakunzi ba Achieve Your Dreams ndabakunda kandi ndakunda n'abakozi ba Achieve Your Dreams uburyo babaza uburyo bakoramwo uburyo bitanga koko barakunda akazi ni passion yabo barakunda ikorwa cyabo kandi barakora ibishoboka byose mu kurondera impano n'izinyegeje nukuri ndabakeje cyane nongera ndabaha ndabatera n'intege yo kubandanya mukora cyane kugira ngo muduze umuziki wacu w'i Burundi muduze abanyempano mubamenyekanishe mukubona abo ndicyo mbona muri tanga amafata ingendo maduga imisozi
ca hirya no hino kugira ngo mubone yuko muzane abantu ibikorwa vyiza kandi bishasha kandi biryoheye ugutwi biryoheye ijisho nuko ndabateye intege namwe ndabakunda nkaba ndabashimira ko mwafashe umwanya wanyu kuza kunsanga hondi kugira muve ko twosangiza abandi bantu ibyo dufise ubutunzi dufise muri twebwe na cane cane nuko mwarahezagiwe muhezagirwa. Amen. Be blessed. Amen. Mama tikadushimire cyane Timi nakoze cyane ku ntege muteye abandi impanuro mubahaye mu bisanzwe tuba dukwiye kuza turaduzanya impano ko hari abantu benshi bayari hasi bicaye kandi bafite impano ariko boze aho bazigaragariza. Rero tubaha nikaze mibwo mufite impano muri Achieve Dreams turafise kuzamura impano z'abantu zicaye hama zikagaragara zigakora hama kandi tubabwira ko tubibutsa ko tukibakunda ndabibutsa ko nzokomangira iki ndabazanira kandi abantu bashasha muzogenda mubona kandi ku bintu bitandukanye duheruka kuzana uwundi muririmbyi ariko wa R&B ariko no musi tubazaniye uwundi muririmbyi w'iyindi style aririmbamo trad moderne ego reka tubakeze kandi tunabasezera ko tubabwira ko amazi yazirutse yageze kure mubanda mudukurikirana kandi mutibagira subscribe share na comments commentaire zanyu turazikeneye kandi abamukeneye namwe muzo turondere kure Achieve Dreams niba mumukenereye neza tuzomubaha nimwa mumukenereye nabi naho muzo mutubwire tuzomubima hako atubwiye ko aradukunda natwe turamukunda cyane hama mwarahezagiwe cyane gose nakagaruka.